ati mbega yashatse kuguhinduka kandi mu rukundo hari byinshi mwakoze byihishije muri kumwe nawe anduka amahezo sosial hati Jendi baza ntanzanya yiwanje hati Ako sinzi yo byaciye biracane cyane wamuryohera nyene fresh nyene ukora umuzi byagenze gute Akuna kutararwaye abantu kubera yuko bavuga barabivuga kandi hari ama publication menshi yabaye Twarabone inkuru nyinshi kuri ku mapage Facebook yuko umusoda mbega haje bamwita gute Mbega nyene nizo zambabaje dahiya kuko bijya byaratanze kandi byaravuzwe Ako sije nabitanga Urumva bisigura abavuga yuko ukundanye n'umusoda muri rimwe Toni munyebutse bamwita No shaka ugeze ngaho bara Oya reka tumuvuga izina kugira ngo bariko baratubwira bamwita Soja Okay umviriza Sairo Okay Sairo Soja yarasangwa n'umu ex wawe reka tubigaruke n'umu ex wawe yashatse kuguhera bajya babipubliye nyene bandi hariho banda ba Ediso bande basubire bagende bavuye ko mudakundana Umwekse wawe w'umusoda yaraguhemukiye ni Desairo no muri rivyo mu no muri business ndakubaza ko muri business reka kumariza ndakuvumbura Asmani vipi uko sawa icara ngaha nyine muramutse n'ubwo umugumbu muramutse none mubaze n'ibibazo nabinga barumukunda kuweka indoni utamuzanye nanje kundamuza oya nzomuzana none se akantu dusonda amakacatsi mubaze yo yahora Asmani Asmani menga ariko arazana imitoma mbona ndi ngaha ndahari yego ako ni wandonde yawe kunone fresh narakunda no kuri telefone yiwawe nyici None kubera iki wimvire gusubira kuduga nyene mu rugo nyene kuramukanya ubwo nta kantu ufise hariya ugira ugende kuko hariya nyene uzocu kwegera mu mukazana urabona aya mezi nyene abasusurutse urumva rero wowe ushaka kwigira kubasusurutsa musanze ngomba kugira ngo ngende bambone Nimba ari cyo nzosiga ngozi ndagikore babone Cyangwa wakiwe n'izuba ryinshi Okay mbwira ibintu bibiri uzorunyibukira ko nwamari iminsi utambona Nakubanira Zoguha ikintu waduga ushira abavyeyi ikintu ubona je no kugurira nka boss wawe ushira abavyeyi nigiki ikintu ubona nyine ukunda ko ugenda ukinsaba imbere ya kamera uce wigendera urabona jinguka kuri kandi kabisa bintwara Okay je ndakwemereye déplacement yoba rero twagiye déplacement ndayikwemereye Okay déplacement ari retour kugira ntuzocuhe kumayo wabuze kugaruka Yes ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana kandi ndazi ko muri benshi mudukunda abamaze gushika mu gitondo reka tubifurize igitondo ciza abamaze gushika après-midi reka tubifurize bon après-midi ndetse n'umugoroba mwiza abamaze gushika mu ijoro nabo reka tubifurize ijoro ryiza nkuko twama tubikora Imana ibahezagire wamaze gukora subscribe kuri Star TV 257 ndabwire ko ndagukunda cyane waracerewe cyane rero mutarayikora ndi kumwe n'umusista nibaza yuko atari the first time aza kuri Star TV 257 navuze ati reka ndamuhamagare ku yindi ncuro gashobora rimwe kabiri gatatu gatanu indwi ndetse na 10 ariko yambaye ikoti kuzuba twageze igenda umeze neza Asumana cyatwenga hariya biri gute none umeze fresh mitagato ni hose ikakwegamira reka bava kubona wegamiye gute cyavuga ati hagaranye neza wakubone nyene fresh Numurundi kazi iramutse abakunzi ba Star TV ndetse ucubwira ko wivuga nk'umugi w'igisayira hama tuyage ivyatuzanye abakunzi ba Star TV ndabamukuje cyane ndiyo dasinshuro ya mbere nkuko yabivuze ane niyo kuri Bishop TV ibindi barabisanga uno musi Bishop TV ndiko turabona ikora cyane haragahaze hari kibazo kimeze gute mbega kazi karabananiye nkuko abandi bahora bazi bakagakora kakabananira mu bakagaheba muri Bishop TV tumaze imisi dufite ikibazo guhera mu kwa kane mu ntango gushika ubu ako ubu gisa n'cyatoye umuti ego taravuye mu nzira byarashitse turapfa n'umuntu twari dusangiye projet bon fait mu membre ya de ko twaramufasha twamupromotinga
hama haragera ahantu nyene ashaka kwigira byinshi sinzi ashaka kwigarurira hama haronzi mwakorana n'umusoda uwo nyene yashatse kubakorera ko rero yego byaraciye mu butungane hama turumvikana turavana ubu ntakirimo Bishop TVC yiwe ni yacu nkuko abantu benshi babizi ko ari abanyeshuri bo muri universite ubu rero tugira dutangure gukora ahubwo abahora badukurikirana uvuze ko ari abanyeshuri bo muri universite bisigura yuko abanyeshuri bose rukokoma bose plutôt niba nyene bahora babona kuri Bishop TV ntabandi barahari na turabantu donc tubake n'abantu benshi tugese gusura kubona rero ibikorwa bisha kuri Bishop TV tugira dutangure gukora abantu bahora mudukurikirana nayo kufisa gahenda cyo bingarabinga aga telefone gatoya telefone yako yagize ikibazo ufisa gahenda cyo bingarabinga telefone nzoboneka jewe naco mbika jewe cyo nyuma nawe ndakivuga abantu batatu bingira bayi kata simu nizo wawe cyangwa nizo wawe baragutsinda nizo wanje waruguruje zi wawe nzazindi ko umuntu yugura kate simu ko kanga muntu yiwe igana niza ati nizo wawe baragutiza nyine urakoresha nizo wanje okay nimero ni yandi ni yahindu by the way karibu cyane mu bwami bwa Star TV nibaza yuko ari abantu badukurikirana bamaze kubona ibigano bitandukanye ni giki ubona wahombye muri no misi wari umaze imisi udakora na cyane cyane mu kazi ikintu nahombye sinovuga ko ari ibihago ni byinshi gukora byamenyereye akazi kamara imisi utari kurakora deja n'abantu baradukumbuye kubona ibiganiro byacu ariko murindire gatindwi turiko turaza ayego bisigura yuko atacu wari ukumbuye atacana inkumbuye deja ndakumbuye nyene gukora akazi ibiganiro kuronderera inkuru ibyo bahora bifuza inkuru yagucitse urumva inzigo ndetse n'amapeti yo kuyikora ariko kubera utari kurakora byanse kuyikora ni inkuru yahe hari inkuru yoba yaraciye ku marezo sosiyo uravuga ati yinza kuba ndi gukora imba nayikoze urabizi iyo usanzwe utari kurakora navuga ngo ntubagitwarize gato kuko biragucika nyene biragenda ariko novuga ati batwihanganire gato kandi sorry mu misi tuzatanga gukora ego okay ko biri kose katuvuga ati wait and see reka turindire ibikorwa nk'abakunzi ba Star TV aho muri hose reka ndababwira ati Imana ibahezagire cyane hari byinshi ducamwo hari ibyo tubona ndetse rimwe tukavyirengagiza hari byinshi byabaye muri uwo mwanya byakunaniye kwirengagiza byakubaye ko nka challenge mbi cyane n'ubu kiciyumvira aho uruvuga ati kijya kintu carankozeko mungwana twahuye nazo muri minsi ni byinshi urabona ikintu cya mbere ahubwo byampaye ikigwa kimwe mbere yo gukora ibintu cyane cyane muri ibintu by'ama entreprise cyangwa ibiki ifo ko umuntu ajya hamwe n'uyundi yabanje kwiyumvira bien ko abantu ubu barahindutse barahindutse nawe nimba ariko amatwa dusumira washatse kuguhinduka ngo wamwarigeze kujya mu rukundo nawe yashatse kuguhinduka nyibaza ati mbega yashatse kuguhinduka kandi mu rukundo hari byinshi mwakoze byihishije muri kumwe nawe anduka amahezo sose yarahari jendi baga ntandanya yiwanje hati akaba sinzi yo byaciye biracane cyane wamuryohera nyene fresh nyene ukora umuti byagenze gute akuna kutarara kwa abantu kubera yuko bavuga barabivuga kandi hari ama publication menshi yabaye twarabona inkuru nyinshi kuri ku ma page Facebook yuko umusoda mbega haje bamwita gute biganye nizo zamba bajedaya kuko bijya zaratanzwe kandi zaravuzwe ako sije nabitanga urumva bisigura abavuga yuko ukundanye n'umusoda muri rimwe toni munyibutse bamwita no shaka ugeze ngaho bara oya reka tumuvuga izina kugira ngo ariko bamwita soja okay umviriza Sairo okay Sairo soja yarasangwa n'umu ex wawe reka tubigaruke n'umu ex wawe yashatse kuguhema bajya babipubliye nyene bandi hariho ba ediso bandi basubire bagende bavuye ko mudakundana umwese wawe w'umusoda yaraguhemukiye ni Desairo no muri rivyo mu no muri business ndahobaze ho muri business reka kumariza ndakuvumbura amviriza muri business mu business nta bintu by'urukundo bijama none ariko we byagukundiye gute mwakundanye mutarakunze nye iyo byarakunze niba byarageze hari uwo ni umutakiri kumwe rero byaranze ndi mu kazi bisigura ko yaragusabye urukundo uramwangira bica birapfa tubwire natubwire urusago jewe ni wanyikwegeye ariko biri kose jereka mvuga ati ko mwagiye mu rukundo kubera ko je ndabifitiye ubuhamya kandi je no bandabizi abifitiye ubuhamya
urazi rero nagiye ku mataxi bambwira ati wa musoda ujya mukobwa ngo ajya amataxi ngaho hajya amataxi hajyanye kuri nefu bambwiye ngo urabona ujya mukobwa ngo mayikumwe ngo ni umusoda desayi nagira ubwo wateregaza hava ndasubira mu kigo ku mataxi n'amatagisi ngo twaje ariko wari fiere n'amaposti yagiye arabatandukanye habo sinari fiere kuko je sina posting cyangwa ngende kuntu zo kumahezo social yiwanje urabiko hari foto iri ariko kuri profile yawe WhatsApp narigeze kubona ifoto muri kumwe antuka yarama uniforme twari mu hari evenement yabaye twagikata muca muri foto zanya ucurashira kuri profile bose utanjaniranye hari foto je nabonye inyere ibyo bintu ndavyibuka ifoto mwari muri kumwe muhagararanye kuri profile yawe uretse ifoto y'akazi ko twari kumwe yari afite umupira nani afite uwundi hari muri entreprise twari fotozanya mugama jambo ngo bla 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 warahemukiwe rero n'usanzwe acunga umutekano w'igihugu ari we Desairo umuririmbyi araririmba acunga umutekano w'igihugu n'umwana w'igihugu mugarumva ko yarahemukiye wakunda ariko biri kose ko Bishop yagarutse ni byiza cyane igasaba abakunzi ba Star TV 257 baze kubashigikira ariko baze kubashigikira hari ibikorwa muri ko murakora hari ibikorwa muri ko murashira ahantu kanaka kugira mu bahereze kugira babandanye kunezerwa siko none Asman ngumuramutse ngaho Asman yaramaze imisa gukumbuye rega ndamukuzaniye sana gatebe wicare ngaho sana gatebe cha Asman byo bamwita Asman ni umuntu afasha gukora ibikorwa byo ngaha mu rugo ndamukunda sana icara ngaha nyine hamande yiwe yamwiyabwa ko gukumbuye Asman vipi uko sawa icara ngaha nyine muramutse n'ubwo mukumbuye muramutse none mubaze n'ibibazo nabinga barumukumbuye niyo gutambwira nze kumukuzanira none ahubwo shayibaza Asman nakunda abantu baza kunda kubika indoni utamuzanye nanje kundamuza oya nzomuzana none se akantu tufyonda amakacatsi mubaze yo yahora Asman Asman menga ko arazana imitoma mbona ndi ngaha ndahari yego ako ni wandondera kuno keshi narakunda no kuri telefone yiwawe n'igice telefone barayimwije bisa gahinda nufisa gahinda ya dad nira umucere niyo ra umucere nto bebe Asman rika umuntu tubanye neza Asman ni umwana mwiza mubaza Asman havuka none Asman amazu kwezi amaza amezi atatu ankorera ataduka Asman kutaduka nato yibagiriye Asman bakunda uri kurakora deja naguhemba no muhemba ndamuhemba sasa Asman je ngenda kubaza ikibazo reka zoduga none nimba ndashaka kuduga canke nibiranga Asman barakunda kuvuga yuko abakozi iyo bamanutse Bujumbura gukora reka ncinda kubariza iki kibazo atashaka kwigumira Bujumbura ugasanga ntasubiye kuduga muri famille none kubera ikiwe wiyumviriye kuduga kujya kuramuka cyo bisanzwe urabona yuko birashika nk'ubu ufata wavuye ruguru yego umanuka uje kuraba igisagara wanashaka no ugishika mu gisagara cya Bujumbura ikintu cya mbere wasamariye ni iki cyo bisanzwe gushika Bujumbura keshi narumva wanashaka baririmbyi ubabwira ko ino saha bamwe bamwombaza no bamubwira ko ntabuzi nabaho ukunda Harunda akunda kuza ngaho ufana ninde D1 umunyuka nyine ndamuzi kuko twamaze no kunda musawana sha bisigura ko ari umwana mwiza cyane okay gusiga Bujumbura rero ikintu watanguye nyine kubona uravuga ati ko mama Bujumbura kumbe ameze uko nigi kugira ubwire n'abandi wasize muhira Sagara natangu kubona amazu meza ndabona ikiyaga Tanganyika ukigenda koga uri kubitamwa cyane muri piscine ubisanzwe gutembera naje ndashobora gutembera aratembera uyu ni shehe Asman Asman Dembele none kubera iki wimviriye gusubira kuduga nyene mu rugo nyene kuramukanya ubwo nta kantu ufise hariya ugira ugende kuko hariya nyene uzocu kwegera mu kazana urabona
aya mezi nyene abasusurutse urumva rero wowe ushaka kwigira kubasusurutsa musanzwe ngomba kugira ngo ngende bambone nimba ari cyo nzosiga nkoze ndagikore babone cyangwa wakiwe n'izuba ryinshi okay mbwira ibintu bibiri uzorunyibukira ko nwamari iminsi utambona ibintu bibiri uzorunyibukira ko ntubeshe uvugisha ukuri ati iki kintu ugiye kuri boss akora iki vraiment sizofata kibagiye nzogukumburira ku bintu kuvyo usanzwe ukora kenshi iyo tuba turi kumwe kabisa ndanezerwa cyane none ibintu bibiri akora cyangwa ibintu bibiri ukuntu ubona ameze icyo nkora bizotuma umukumbura usanzwe boss wanje umuntu ameze neza vraiment nta mutima mubafise arakunda abantu kandi arakina neza bagashima abantu ibiganiro acisha ku ma Star TV barabana wow Star TV barayizi cyane mu kazi kawe ega nawe narafise WhatsApp ego arafise WhatsApp okay none gashanda mu telefone mu ijoro aze kunyugura bica bingana bingahe atamanye mvise kujanye mu kazi kawe bibiri kujanye mu kazi kawe ntabwo si mubazi na kintu by'akazi kabisa nangora ni widagadura turakora neza nyene none Asumani nakubanira zoguha ikintu waduga ushira abavyeyi ikintu ubona je no kugurira nka boss wawe ushira abavyeyi n'igiki ikintu ubona nyene ukunda ko ugenda ukinsaba imbere ya kamera uce wigende urabona je utakuri kandi kabisa bintwara okay je ndakwemereye déplacement yoba rero twagiye déplacement ndayikwemereye okay déplacement ari retour kugira ntuzocuhe kumayo wabuze kugaruka okay abakozi ba Star TV rero narinda Nyasumani yaragukumbuye okay urakoze yagukunda azambwira ngo ujya musheri wanje ari yaragukunda ariko rya musoda yarakoze iki okay of course nari mamagaye Asumani numwe mu bantu bankorera nyene bankorera neza sindamwita umukozi ndamwita umuvandimwe kubera ko kirazira kwita umuntu umukozi kuko ni gufashanya kubera ko n'umuntu yinjiza kanoti meme naziranotse ajya amahera afise niyo yaronka abakozi batakoze bisigura yuko ya ni gufashanya benshi baradukurikirana n'icahe kintu novuga yuko wakira nabi ku bakunzi bawe cyangwa ku bakunzi ba Bishop TV mu gihe ukoze ikiganiro kibashikiriza n'icahe kintu udakunda kuri kubaki ku bakunzi bawe ba Bishop TV mu gihe ubashikirije igikorwa bagipostinga ikintu udakunda kuri bo mu gihe bivanye n'ukuntu baba bitwara udakunda kuri bo n'igiki abakunzi badukurikirana yeah of course abantu bagukurikirana iyo batagututse ahubwo abadusaba ati zanibi mwakoze rero vraiment naco ndabamira ahubwo turiko dukora kubera abo okay ari deba ntuhingira tugire cyo tuvuze ko gatonya amagira tuze gusozera ikiganiro hari ukuntu ushobora gupostinga ikintu ugasanga ari umuntu araje aragututse muri commentaire ndetse kanakubwira kuri kirofa cyangwa muri kijuju mbega vyari bikwiye yuko ujya umuntu aza gutuka kugira kuri kirofa canke yarakwiye kuza avuga ati hano hantu hakosore mwakoze nabi ajya n'amakosa vraiment naho umuntu yoba kwanka si byiza kabisha mu commentaire basi nimba wakoze nabi wakoze ikosa ni byiza gusiga commentaire ati vraiment mwari wagerageje ariko kosora havyogenda neza basi cyangwa gusa ico bakunda utakizemo kugira ngo ukibakorera canke hari inimero usanga ziriko ndibaza uri umuntu ufise ntuzenya yawe usanga ari inimero agaca kuri rya nimero akakwandikira ati yamara nuku bindura canke ongera mwibi hama bikoba byagenda neza tukabandanya gutanga ibintu bakunda konsa uramaze kuronka umukunzi mujya mu rukundo biciye kuri rezo sosio kubera kubonye akavuga ati uri umwigeme mwiza ufise amaguru meza ufise isura nziza like that mukaja mu rukundo no bijya bintu birashika usanga ifoto canke iki mu byo bimaze kukubako wewe oya ntibiramba kubo bimaze kubako baba bamaze kukuyagira ukuntu urukundo rwabo goba rumeze na cyane cyane yuko iyo bice kuri izo social sometime hari gusanga mukundanye n'umuntu bice kuri izo social ugasanga ntari mu gihugu ugasanga ari mu Burundi bamaze kukuyagira aho byoroheye naho bigumiye gukundana n'umuntu atari mu gihugu
biragoye dija gukundana n'umuntu abona hari ababishobora amura distance hari ababishobora n'abo batabishobora gusa benshi je sinibaza umuntu bakundanye kuri hazo social batarabonana ni gake nyene usanga bipasa ndibaza ariko biravugwa yuko iyo umwigeme ari mu Burundi akundanye n'umuhungu ari hanze kenshi usanga bigeme bafise nk'akagisko ko kubarya kanoti ariko n'abahungu nabo tubagaruke ko hari n'abahungu babikora ugasanga arafise umugore hariya ashaka moya mbiri ni yashika mu Burundi amakagiriki akamunukira kanoti amaze gushika mu Burundi ibintu bikagenda neza cyane usanga bihari simpariri ko ntibiranshikira ko usanga bihari kuko deja nawe sinzi haraho usanga muvugana ubundi biragushika usanga imwe birakwandikiye umuntu arankunze kubera rezo sosio usanga biramaze gushika gukora canke amafoto yawe ko usanga biramaze gushika ikibazo cyanyuma dusana basozera YouTube yawe kugira ibeho yabayeho ku buntu cyangwa hari amafaranga watanze kugira bayicreate hoho nimba waratanze amahera uho bari yo gukreate YouTube cyane ku buntu cyane icyo kibazo ndakivuze kubera ko hari commentaire nabonye ahantu izivuga ati ngo harumbo inyishura kuri ico kibazo mbega YouTube yanyu mufise Bishop TV mwayicreate ku mafaranga cyangwa YouTube yo bikreate ku mafaranga cyangwa twebwe dukora ku ma YouTube cyane ko batozi gukreate ama YouTube ico gerageza gutishura uraza abantu ntitumenya ibintu hari gushaka gukora ikintu mugabo utakizi donc ugashaka ukabuvise talent canke iki yo gukora ugashaka gukora ibiganiro ariko utazi gukreya YouTube ya muri cyo gihe utabizi urarondera umuntu hayigukrerera mugahayigukrerera naho swatera gubwira ati bigenda ukumpaka canke namaheraya mu gihe umva bishaka gusavya amahera yatanga ubizi naho kavyikorera nuko ndibaza niko bigenda ariko si bose batanga amahera abayatanga n'abatayatanga hariho n'abagura amasheni abyuze utayatanze naho ni mu gihe ubikorewe n'umugenzi wawe naho wowe utegerezwa kumuha amahera y'amamega ugakoresha amamega akoresha application agirane umugenzi wawe nanye n'abashika ko si bose bakugirira bijya bintu nawe urabizi by'abahasushira go okay reka mvuga ati ndagushimire naho nakumeneye ubufu ku mu ex wawe antukange bazi ko atabintu birebire wavuze cyangwa ngo iki byo wavuze mene murungikire message baje inde bivanye n'ivyo yakoze cewe ahinduke nta bindi je arabizi nawe hari nimba ahindutse nyene mu sindi ngo ndamukurikirana ahindutse mu subirana ibintu bikagenda neza subirana he ariya nyene muri business ariya muri cya kintu kimeze gutyo kakirya nticyabaye ucu kibona ntacyonze gize gutyo ubona ari iki dizoka kikaca cyugara nje ndabona basi kimeze gutyo rega hajya abariya nibo babibona je navyo mbo Okay, shimira abakozi ba Star TV ariko baradukurikirana na cyane muri Rwarukundo ndababwira ko ndabakunda cyane uwo maze gukora subscribe egenda ugire following kuri Instagram, page Facebook ndetse no kuri TikTok urashobora kunsanga ko ahantu hose wandike Star TV cyangwa Starboy Star TV uraza kumbona wandanye kudufollowinga ukore na subscribe mu gusozera ugira icyo uvuze ku bakozi ba Star TV badukurikirana na cyane abakunzi ba Bishop TV bo badukurikirana kugira byose bice binywanamo abakunzi ba Star TV abakunzi ba Bishop TV aho bari navuga yuko ndabashimira cyane kungene mama bitwararika ibikorwa bya Star TV n'ibya Bishop TV rero nyene muri bwa bumwe niko horo muri bwa bumwe okay abandanye babikora hama abandanye bihangana batwihanganire ku byashitse cyari ngorana ariko byararenganye urabizi ko umuntu ari kwisi ari mu buzima ari mu bikorwa amaca muri byinshi ariko nyene bikarengana amakabandanya akazi kiwe neza okay mani gwezagire aho bari nawe nyene baheza kiwe nawe urakoze okay mu buzima hari kuduga no kumanuka mbega huri uba wifuza kuduga cyangwa uba wifuza kumanuka ni Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Home, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi nandi mazina menshi bagiye baranyita bivanye n'ibikorwa nkora ariko sindabikora kugira nishime ndabikora kugira ndabazana ibikorwa vyiza ndetse munabikunde ndetse bigire n'ikintu bibigishije no rusaku nari ndabazane murasa kumba barasijewe ibintu vyabaye uko biri kose Imana ibahezagire uwo maze kura subscribe Imana iguhezagire cyane ukurikirana Star TV shout out to you kabisa Imana ibahezagire abari muri za Sweden abari muri USA Colomba za oyuwa kamani oyuwa ntavyo nzi aho muri hose Arizona aho muri hose za Australia hose Imana ibahezagire cyane haba muri East Africa ndetse no muri Africa Imana ibahezagire cyane